uko umwana w'umwigeme yarameze kera uko yafatwa sikafatwa uno munsi. Ubu n'abakomvayeri b'abakobwa muri ville baruzuye nawe nyene urumva yuko batanguye gutahura yuko nawe nyene babishoboye. Muga kera ubikoze wabona yuko uri umusazi ukoze ibidakorwa. Cenga ururiye ku nzu bavuga ngo umugore mba nuko bavuga ngo yuriye ku nzu akayisakara ngiciva. Eske ivyo bintu nivyo? No? Nibaza ko atari ivyo. Nayo mafirmation amwe usanga atariyo. Umuntu bigenda birahinduka kugira ngo berekane nabo ico bashoboye. Twakunyitwa bitatu passe de borozo bitatu vrelezere 0 bitatu toujours gay bitatu toujours propre bitatu toujours gay byose biba ari bien niko biba bimeze muri Nox TV uno munsi ariko dufise umutumira dasanze ushobora kuvuga ati ninde byinshi turaza kubimenya bigiye bitandukanye araza kutwidondore atubwire byinshi mutari munzi si tukugwaruka canke ku bandi bagiye batandukanye. Ikiganiro ni mukenyezi kayangana. Nibyo nawe? Yego. Tukuramutse? Yego, ndabaramukije mwese. Uramutse abakunzi ba Nox, reka n'abakunzi bagiye batandukanye ku isi yose, reka n'abazi bacu ku isi yose. Ndaramukije abakunzi bose ba Nox TV, nariko bakurikirana iki kiganiro n'abandi bose nyene. Mugani wawe n'abasi bacu tubaramutse. Aho bari birambira. Hamaje mu mazina yanje nitwa Irankunda NOELLA. Abandi mishirahamwe yishinze guteza imbere umukobwa w'umurundi kazi yitwa APFB, Association pour la promotion de la fille burundaise. Yego Noel twari tugukumbuye cyane ariko navuze ati je nzoguhiga gusa kubera ugwaruka gwishira ukurikirana ikiganiro rugiye rutandukanye aho hanini ku bakobwa canke wanashaka n'abakenyezi bagiye batandukanye tuze ku iyo societe usanze urimo. Duhere kwanza inyuma yoba yatanguye ryari kuki kuyituko yaje gute? Shirahamwe gishinzwe guteza imbere umuhogo mu Burundi kazi rimaze imyaka myinshi rikorera muri kino gihugu cyacu Burundi. Turakorera hagati mu gihugu, turafite n'ama cellule dans tous les mu makartier yose ngaha mu gisagara ca Bujumbura no mu ntara za ruguru dukorerayo ahanini cyane no ku mashure bijanye n'indero. Ibintu bene ivyo ni kuvuga ku mashure dufatire ngahe Bujumbura turi vya ruguru turabizaho gatoyi aha i Bujumbura muravuze yuko mufise iyo societe yanyisanzwe ikora mbere ikorera ahantu henshi yagiye atandukanye mbere no ku mashure menshi agiye atandukanye mujayo. Aho rero duca tuza ati kwayo mashure muze muragenda kwigisha abo bana mu muhora mwigisha canke n'ugwaruka gusa cyane n'abakenyezi baba barimwo cyane mufatira ku iryo shure gusa baba bari ngaho biga ngaho mugaca muvuga ati reka izi nyigisho tuzihe aba bana bari ngaho bimeze gute kugira bako barakurikirana bashobora kubitahura neza. Dusanzwe amashuri dukorerako menshi ngaha mu gisagara muga hanini dushimikira cyane kugwaruka. Ugwaruka na cyane abana babigeme. Murazi yuko kuva na kera umwana w'umwigeme ntiyarafise ikibanza cyo kimwe n'umwana w'umuhungu. Bigatuma rero nawe yikumira akisubiza inyuma. Ikindi naco ku mashure ukagenda usanga abana babigeme baheba amashure ku rugero ruhejuru cyane. Nakibaza none baheba ishure kubera iki? La plupart mu byo twagiye turabona akenshi usanga inda z'indaro zituma abigeme baheba amashuri. Dansoka rero iyo tugiyeyo turabigisha ibintu bijanye no kwirinda izo nda z'indaro ku mashure n'ibindi navyo ibintu bijanye na autonomie financière ibintu byinshi nyene nk'ivyo gusa ahanini
turategura inyigisho ku bintu bijanye na changement de mentalité donc ama sensibilisation kugira ngo ntihagire umuntu yumva yikengereye nimba ashaka kwiga génie civil pourquoi pas toyiga nimba ashaka kwiga électricité pourquoi pas toyiga namba ashaka kwiga mécanique kubika toyiga donc byose barabishoboye turabishoboye plutôt byose murabishoboye dufatire uvuze ugwaruka nibaza hanini ko ari abakobwa kera abakobwa bari bafise ukuntu nkuko ari ubivuze batakora ibikorwa kanaka dufatire ko gwaruka gwahi Bujumbura hari ugwaruka rumwe gukora ibikorwa birugora aho dufatiye ku makarti ya mwamwe ntavuze usanga hari abana badeka bivanye ku bavyeyi babo uko baba barakuze iyo nkawo mubashikiriye bihora biborohera genda gute Jean ngaha mu gisagara ho nyene donc hagiye bavuga ngo rumiriye sans influence bivanye hari abo baba hariya n'abandi baba hariya hari gusanga caractère atari zimwe imyitwarire atari imwe bivanye n'ukuntu haba hameze hari abana vraiment bameze uko sotabana abigeme usanga nyine ata kintu bitayeho muga nk'uyu urumva umushikiriye icambere tubigisha ni kugira iki gukura amaboko mu mpuzu bagakora deja wabivuze neza ati ni mukenyezi kayangana si bavuze ngo gukayangana ico je numva notahuramwo ni guhaguruka umuntu agakora pana gukayangana ngo wisize makeup nyinshi cyane muga Jean gukayangana mu bintu ukora visibilité ukerekana nawe icyo ushoboye voilà tukabereka yuko même si batariko barakora pour le moment peut-être bivanye n'ubuzima bwiza babayemwo bakibaza yuko ngo ibintu bizohora uko nyene no la vie change ibintu birahinduka kubwiye ati ibintu bishobora guhinduka ejo canke hirya y'ejo rero ifo kwimenyereza gukora nawe ku buryo nawe ntiwagera gutera intambwe ukava aho muhiri wanyu kugenda ahandi uzoshobora nawe kugira icyo uterereye ku buryo les jeunes bagira icyo baterereye mu iterambere ry'umuryango no mu iterambere ry'igihugu bien sûr dufatire ku iyo societe nyane iyo ntunze association yanyu murumva ko mukora ibintu byinshi bigiye bitandukanye dufatire ku bantu b'abakobwa batwara babyitwa inda zitifuje inda zitifuje abo muri turabona yuko ubu hariho ibyagiye biragabanuka kuri mwebwe mubona ko ibiharo byaragabanutse cyangwa ko biraduga cyane bivana n'ahantu ahariho aho tugenda turaca birabonekana yuko ibintu bitari uko byahora kera kuko kera urazi yuko umukobwa atwaye inda atifuje comme wabivuze twumvise ngo bamuta mu gisuma nyenzi mvuga umva ko hariho ibihano biri un peu hejuru cyane mugomba pour mama akabata hari ibindi bintu jean bakoresha muri famille kugira ngo bereke combien de fois yuko ivyo bintu atari vyiza muri ico gihe pour mama iyo tugiye ku mashure sutuko benshi usanga bamwe benshi barize ukabigisha umuntu ukamwereka donc le choix personnel uramwereka ati iki kintu kimeze uko ingaruka mbi yavyo donc niyi ukamwereka le chemin umuntu wese nahiwe ho guhitamo dans ce cas ntushobora kubona yuko ikintu kiri kuganisha mu bintu bija ahantu uja kwitwa nko mu cobo ugacuka umubandanya ugendayo no rero nk'utubiravye nkaho twagiye tugenda turigisha tushobora kwigisha nk'uno mwaka ukigisha nk'amashuri kanaka hama par exemple nka après une année c'est-à-dire ugasubirayo umwaka w'ishure wundi utanguye ukaraba ati mbega babigeme baragarutse kwa gwa rugero nyene canke abari bigujya mwaka hari abatagarutse umwaka ukurikira hari ntaye zimwe tugenda turonka soto nko mu ntara ya Kirundo twarabonanye no twara ishure riraho vraiment après inyigisho twagiriyeyo aratubwira ati vraiment mwaragize neza cyane harabaye impinduka
yego. Namba atari banga muko murigisha muhera nko ku myaka ingahe? Ku myaka ça dépend. Nko kw'ishure deja nk'abagiye bari muri secondaire. Dufatire ku mashure nk'aho bari muri secondaire. No muri 7e murashaka kumwigisha. Ariko hari imyaka muvuga ati imyaka ntibikeneye ko uyu ashobora kuza muri iyi ntuze. Abenshi bamaze kugira secondaire bamaze kuguruka mu mutwe. N'umwana ntaba afite 14 amaze kuguruka mu mutwe. Cyane kwa kundi muvuga ati mu myaka 13 14 abana baba batanguye kuja mu bintu twokwitwa adolescent bagaba batanguye gushuha imishuhiro niko tovyitwa. Bihora biborohera muri ko murabigisha dufate ujya mwanya mu bigisha. Ego ku mashure turazi yuko hari amasaha baba bataha. Yego. Muja kubigisha batarataha canke muravuga ati après hajya bagira batahe abaca basigara cyane mugira ijya hajya bari muri pause. Secondaire murazi ko ahenshi bataha 14h. 14h après les cours. Umavuganye n'umuyobozi akababaha. Abo était nombre abana badonka turi. Aho rero niho mfitiye ikibazo kubera aho niho mfitiye ikibazo kubera rero benshi basohoka biruka kubera baba bashonje. Eske mu kugira mu bafati nyene bagumaho biraborohera intambamye zikunda nko kuba mwayo mu ivyo bintu? Oya vraiment bari intéressé deja biteguye no kuvyumva. Baraza kumviriza baraza tukabigisha. Kuko uvuze ngo umwana do 14 ngo abari umwana ngo turashobora kumira uwo ntaje kuvyumviza canke ngo ntagire iki. No urasibura ukavuga ati bivanye na sare dukeneye ronombo y'abantu bangana uko. Rero igihora kintangaza nuko muri abo bana wita yuko umenga nabana bafise des informations wowe ziba zikurenze. Ukimvira ne izo informations zose bazikuye he ugasanga baravuga n'ibintu butazi. T'imagine bakavuga ibintu utazi mugabo usanga benshi muri bo baba bafite ama information amakuru atariyo. Bafite amakuru atariyo ibintu bipfuye nabi kubera iki babiyaga hagati yabo ugasanga babwirana ibitari ivyo. Niyo mpamvu même si twigisha ugwaruka turigisha genre hari inyigisho ishirama ryacu ritanga ikigisha n'abavyeyi. Aho nyene turahagaruka twari kugwaruka tugira duce tuza ngaha ku bavyeyi kugwaruka kwanza muri tuko turamwiye imyaka sida ntikivugwa cyane bisa nuko bayibagiye ubaze ko kubera iki sida itavugwa cyane mw'iki gihe? Bon gituma nibaza ko bitavugwa bari kubivuga mugabo canke ubu barikingira mwarabahaye impanuro ubu barikingira sida ubu ntikiri mu bantu benshi ngira nico gituma sinzi. No bareka kubivuga mugabo jewe ndibaza ko irahari. Uribaza? Irahari. Kandi uvuga ngo ndibaza irahari naho reka kuyivuga nkuko babivuga kera Jean irahari. Igituma nenda kubaje ico kibazo tuzere ko gogwaruka mwigisha. Eske abagendana uwo mugira wa sida kuri mwebwe mu inyigisho mubaha nico kimwe na za mubi twovuga gute kubashira kote niko twovuga cyane mubigishiriza hamwe ivyo bya sida murakunda kubiza ko cyane ku buryo babandi basi bagendana umugira wa sida nabonye babone ko ari urundi gwaruka nk'abandi. Donc kubijanye n'ivyo nusanze uri kubigisha ugwaruka nta muntu n'umukumira. Que ça soit ugendana umugira wa sida que ça soit abagendana ubumuga donc mu buryo bw'umubiri que ça soit abo bikuri que ça soit abanyamwema bien sûr que ça donc dans ama catégorie yose bose bigishiriza hamwe kuko donc muri izo catégorie zose nibaza yuko atanumwe ico kiza gitinya. Nyamwema ashaka kumufata ngo nuko ari umunyamwema ikada ugendana ubumuga ashaka kumufata ngo nuko agendana ubumuga nawe nyene deja aba ari concerné. Mu gihe ari concerné rero iyo umuntu ari karigisha bose abigishiriza hamwe kuko meme les conséquences usanga ari zimwe. Rero peu importe catégorie uburimwo hari habo usanga musanze bayandura
ku buryo butandukanye aho usanga ari bijya bikoresho bitobora uruhu bivanye n'ukuntu abantu bizerana aho batizanye ibikwashu batizanye ibiki cyangwa ikintu kakuzibura Jean ibintu nk'ivyo ukizera umuntu ugasanga wayikoresheje n'ibiki byose cyangwa ugasanga nk'abavyeyi hano abavyeyi usanga bagwaye ugasanga swataye usanga babizi nabo nyene kandi ugasanga nabo nyene ntavyo bazi kandi atavyo bazi umwana akavuka awugwaye mu gihe umwana ari nawe avutse awugwaye abavyeyi rero bafise ukuntu bamwe bien sûr bagatinya kubwira abana babo yuko babagwaye umwana akigenza comme si nta problème nta na kimwe akaza kubimenya à la longue numva bimenye ko nabo bari karanduza abandi bashaka kutizanya n'umuntu abateka ndagukure kano kantu je ndafise akantu reka ndagutize ugasanga ibintu biragenda uko genre nk'umuntu aba yaramaze kuwugwara ubuzima ntibaburangiye ubuzima bubandanya kandi benshi ntibana bivuga ubu biragoye urumva bose ni freshere zigendera nka tw'abahungu ho urumva ubonye wese upfa gucakira urumva ubu biragoye kugwaruka ruko radukurikirana nk'imisore tuyizeho gato yo kwigenza gute muri abo bakobwa canke abo bakobwa bo kwigenza gute muri iyo misore kugira duce dutandukira ku bavyeyi nabo nk'umugwaruka nakubwiye ko tubigisha koma umuntu ashobora kwitwara kuko meme si baba bari muri izo kategori zose n'abantu baba bashoboye yaba bugwaye n'umuntu ashobora gukontribuwa ashobora guterera mu iterambere ry'igihugu n'iry'umuryango ababishoboye n'ubugendano bunga wese arashoboye bose barashoboye igikuru nikura amaboko mu mpunzu ukore voilà igikuru rero nuko bose bakura amaboko mu mpunzu dima bagakora bamaze gukora rero uyo rero abawugwaye akawugendana umwigisha koma yitwara byose bivana Jean umwereka roshome acamwe ukamwereka ati ushobora witwara uku kandi ubuzima bukabandanya hama ikindi naco uvuze ngo ku basore Jean awugwaye canke atawugwaye ntushobora kubimusoma mu maso ngo ucubibona sivyo igikuru n'ukwirinda igikuru n'ukwirinda kese aswa haba ku mukobwa haba ku muhungu igikuru n'ukwirinda hama ico giheze nimba muri kumwe ifo gushira imbere ibiganiro mukayaga mukabwizanya ukuri nimba ufise canke atawufise nawe ukabimenya no mpri vya bintu vyo guhuruduka ariko gwaruka ubu ni guhuruduka gusa guhuruduka rese pas bon si vyiza il faut que ukora ibintu uri wamanje kwiyumvira n'umuntu wariwe mukabanza kuyaga simba yuko ugwaruka gubwa muri ibyo bintu ze ngo motive ngo yamubonye ngo ni mwiza ngo ni biki hari abakobwa bafise abakunzi babo baguma baryamye muhira banka gukura amaboko mu mpuzu nkuko wari ubivuze batararonka akajya ko kuza mu iyo association yanyu batega ati reka telefone ubuhoza wumva ngo reka telefone umugabo wanje kwera ukiyumvira ko yamushize mu nzu cyane natwe abasore ngo hera n'umugore wanje ngo arase kwitaba ni kuvuga kuri abo baryama muhira batega ku matelefone ibyo abahungu babaha canke abakunzi babo bataramenya nk'ivyo wari kuravuga bo kwigenza gute gutanga jeni yaza katari bibi sivyo ariko hari ababigira akamenyero gutanga si bibi umugani wo kubigira akamenyero nivyo numva umenga biragoye kandi urumva kwama utega amashu umuntu umusaba umwanya wose nawe arateba akarambirwa nk'uko bivuze nibaza ko mwe mushobora kuba murambirwa mero problème ntimubivuga muri numira jaho umuntu kaza kumugayira mu mpisho ati haje kumasaba amahera iki donc we ntunemere ko atanayo ufise ukemera ugasaba ideni ukemera ukagurisha ipantaro ukemera ukagurisha ikirato ngo ukamushira muga ku mutima uriko uravuga ati donc uriko uramwidogera le problème namwe nimuvugisha ukuri ushaka kumwereka yuko ukaze ushoboye byose n'ibiki byose nawe agacabona ati
ikibazo afise rero usanga agumya gusaba mugabo si ikintu ciza ndabico no hano rugwaruka nuko twokura amaboko mu mpuzu twokura amaboko mu mpuzu tugakora kuko kwiyumvira yuko uzobaho kubw'inguvu z'abandi bantu muri bino bihe tugezemwo biragoye peut-être ko kera vyakunda mugabo burumva ko biragoye cyane ubu biko binanatera imbere kubera ubu urashobora kumva n'umukobwa guhamagaye uri musore kuzumva ati inwe dusoda tubiri n'inyama kanakugurira ukavuga ati wow tuza kuba mama benshi barubatse baragize amamariage abandi ntibubatse mugabo benshi baravuga ati hari abakenyezi bahohoterwa mu rugo ku bakenyezi bimeze gute nk'abo mwicarana muko murabigisha byinshi mukunda kubona impanuro mukunda kubaha kugira bashobore nabonye kwitwara neza iyo bari nk'iyihe donc sindubaka ariko amaso umuntu agenda araraba ibyo tubayemo ibyo umuntu yumva canke ibyo umuntu agenda arabona canke intahe umuntu agenda arumva ntawo hakana yuko hari haba usanga bahohoterwa mu miryango cyane bya bindi nibaza uko tubayeho kujya umudamu aba ari muhira kumwavuga ati kura ni gukora hari abantu baba batamenyereye gukora ya misore yagira mariage amushikanye mu rugo agahera umwaka yicaye muhira ari kwisiga gusa ati voilà umugabo agashika ugatusaya ko aramukubita mukubita tuze kuri abo mama baba bari muhira badafise ibyo bakora hari umumama twigeze gukorana ikiganiro afise akabare bar niwe yigeze kumbwira neza ati aba mama ni bakore ati jewe aho ngeze ubu hari aho natanguriye kandi nta muntu yagiye aramfasha bisiguriye reko aravuga ati aba mama bimeze uko rero muri abo mama bandi nkuko bakora dukurikirana kubera benshi barabe ikiganiro kuba mama baguma muhira badashaka gukora rero bavuga ngo ubuzi bwa ngo nta buhari muganye nyene cyubahiro yaravuze ati ubuzi buruzuye kreya urashaka kubaho donc ibintu bituma umugabo ashika kubita umugore ni impamvu nyinshi bivana n'ico baba bapfuye muga hanini comme wavuze ati bararambirwa bakagira iki iyo nyene utagira ico ukora uguma wicaye n'amabi aba menshi mama menshi n'ivyumviro bibi bikaba vyinshi ugasanga hari ibintu bitagenda neza mugabo kisaswa ku bakenyezi canke ku bigeme nico ni nkawo mushinge ni nkawo mushinge niyo mpamvu tubahamagarira kugira gukura amaboko mu mpuzu kwa gukayangana bagakora narumvise na nyine icubahiro umutambukanyi w'umukuru w'igihugu cacu nawe nyine avuga ati abakenyezi nibahaguruke bakore ibikorwa imigambi imigambi y'iterambere bakure amaboko mu mpuzu bakora ibi na biriya bari kuguma bicaye kuko ibyo umwe wese icyo akora nimba ari ubudandaza ivoka nimba ari ubudandaza ikaranga nimba ari ufise ibutike nimba ari uwo wundi afise akabare bose bafise icyo baterera bafise icyo baterera mu gihugu no mu muryango rero mu gihe uri umuntu w'akamaro nawe ufise icyo contribute nawe ufise icyo utanga nawe ufise icyo ukora non plus utaguma wicaye biragufasha kumva yuko mu muryango mwese mushize inguvu hamwe umaze kuba mushize inguvu hamwe ibindi mugenda murumvikana ibindi nugusenga umwe azanye umukate undi akazana isukari bica bikunda ibintu bikamera neza yego n'umunezero ucoba neza mu rugo umunezero usanzwe ntumva ku mukate yazanye caye kwikaranga caye ku mahera afise umunezero utangwa n'Imana bien sûr murashaka kuba mufise ivyo byose mugata umunezero mufise mugabo ibintu byose ni magiriranire cyane baza ko abadamu bakora byumva n'abagabo bakora byumva akantu kamwe umugabo araho aravuze ati abahungu
iyo bavuze amajambo menshi n'ibihumbi 2 abadamu amajambo menshi abaho bamwe bavuga cyane n'ibihumbi 4 uyu n'umukozi w'Imana mbayahaga aho arakivuze neza tuje kubakenyezi mwayo majambo ibihumbi 4 kuri mwebwe ku munsi umwe niko biri cyangwa siko biri bon hari abantu bakunda gufatira mu kivunga abakenyezi bavuga amajambo menshi ngabona ngo bavuga amajambo make kayo nico gituma aguma kubitwa n'umuhira kubera kugora umugabo avuye yava akaza mu stress ugatangura bya bihumbi 4 byawe donc wewe washobora kuba yubatse ashaka yabivuze afise izafatiyeko wewe warubatse ashaka kuba hari n'abakenyezi baza kumwitura canke abagabo baza kumwitura ati jewe umugabo wanje umugore wanje arandembeje kunuku afatiye kuri ivyo bamubwira agashavuga ati abagore bavuga amajambo menshi ariko ni mu biharuro ni mu bushakashatsi je ko atabushakashatsi nakoze sishobora gutanga conclusion ngo bavuga amajambo menshi cyangwa ntabavuga amajambo menshi sabi bon biravana na caractère y'umuntu hari abakunda kuvuga hari n'abadakunda kuvuga ça dépend n'umuntu je shishobora kuvuga ngo nimba nabonye umugore umwe avuga amajambo menshi ngo bose ngo generalize ngo bose amajambo menshi tuze ku kibazo cy'ugwaruka ni hahandi nyene hari abakobwa badakunda kuja mu nubwo kandi kagwe k'abakobwa usanga bakunda kuja mu bahungu cyane hariho n'abahungu baja mu bakobwa cyane ariko hariho n'abandi bahungu bataja mu bakobwa cyane ariko dufatire ku bakobwa kubera mwe mwigisha abakobwa cyane hari abakobwa muyaga nkaho dutuye umukobwa kugira ati abakobwa bagira insaku nyinshi akubwa ati Jesu ushaka kujana na bariya ariko hariho n'abandi bakubwira ati no siko bimeze muri iyo association yanyu abo bakobwa muhora mubahimiriza kuba novuga gute kwari abikumira nkuko wabivuze hariho gukura amaboko mu mpunzi ugakora ariko hariho n'ukuntu hari habikumira nk'abo bikumira muri uwo muce bihora bigenda gute muhora mubaha akantu nze novuga gute agaciro kayacaye kugira mu batahuze ko badakwiye kuba bonyene bisanzwe mu kirundi navuga ngo inyakamwe inyaga imwe inyakamwe inyaga imwe Je ne me souviens pas très bien mais hariho mu kirundi uvuga genre ibintu nk'ibyo genre iyo uri umwe ntuze witege ngo hari ahantu uzoshika ubwiye mu nzu ngo wiyugarane ntuze witege ngo hari ahantu uzoshika kuko nta muntu azoza kugusanga muhira même si ushaka ibintu usanga ushaka ububizi ufisemo na experience iri hejuru cyane mugo ugende wiyugaranire muhira ngo je shaka kuvugana n'abantu sishaka kubona abantu umva byogenda gute wari we wese kirazira kwikumira kirazira kwikumira genda hamwe n'abandi kuko abenshi bagiye batera imbere nuko basohotse bagakora kandi abenshi bagiye batera imbere nuko bagiye hamwe kuko nimba mugiye hamwe mugashira inguvu hamwe mushika kure ushobora kuba uzi guterura itafari ubundi nawe akabazi kurishirako bien arya juste neza avec des mesures aba yakoresheje le calcul w'ubutazi rero mufatanije birakunda none uzi kubiterura byonyine ukabitereka ngahajya udashobora kuduza inzu umva wabishobora niyo mpamvu duhamagarira urwaruka guhaguruka atanumwe yikumiri tukaja hamwe n'abandi tugakora tugashira inguvu hamwe n'abandi tugakorera hamwe kugira duheze ikiganiro mukanya association yanyu abayiko baradukurikirana uko yitwa wabivuze ariko tubigaruke ko gato kuyizamwo bisaba iki abashaka kuyizamwo bameze gute abashaka kuyizamwo bafise imyaka ingana gute muri rusange nkuko nabivuze ishirahamwe gishinze guteza imbere umukobwa w'umurundi kazi kuva muri 2000
ryari rihari ngaha mu gihugu cyacu cy'u Burundi. Rero ishirahamwe gishinzwe guteza imbere umukobwa w'umurundikazi deja bamaze kuvyumva ni umukobwa w'umurundikazi. Abahungu ntibarimwo ni umukobwa w'umurundikazi. Ndi umukobwa w'umurundikazi. Ça peut arriver yuko dushobora kuorganiza une activité tukayaga nabo bandi. Mugapartage de l'expérience. Hari usanga bazi wowe ivyo uvuze ugasanga nandi ndavyumvise donc tugahanahana ivyiyumviro. Wamaze kuvyumva yuko nishame gishinzwe imbere mu Burundikazi no kuvuga nabigeme dusanzwe dukorera biro isanzwe ngaho muri Rohero Avenue Mugamba numero 18 mu nyigisho tugenda tubaha iyo umuntu uri kuramwigisha ntugumubwira ngo ufise droit ngo yibi nibi ngo ufise droit yibi nibi non quand on parle des droits les devoirs il y a des droits et des devoirs donc ibintu bigenda ari bibiri ntushaka kubwira umuntu amadroit ntumubwire devoir yiwiwe nimba ufise droit yo gukora iki ufise kugira ronkiki ufise devoir nawe yo gukora iki donc ni ibintu nk'ivyo kuva muri 2000 gushika no munsi 2023 kugira duce dukrotira ikiganiro kuri iyo association yanyu nibihe mwishimira mwishirahamwe gishinzwe guteza imbere umukobwa w'umurundikazi APFB ku myaka tumaze dukora turamaze kugera ku bintu bitari bike nakubwiye haba mu gisagara ca Bujumbura haba hagati mu gihugu barashinga intahe barashinga intahe haba abigeme canke abakenyezi bakavuga ati kuva nshinjira muri rishira hamwe hari aho navuye hari aho nageze ati ubu ndashobora gukora iki ndashobora kugira uku nanje nkiyumva yuko nshobora guterera mu iterambere ry'igihugu haba no mu miryango n'imiryango irashinga intahe ikavuga ati nukuri muragahora muraza hari byinshi mwahinduye mu kibano ati hariho aho twavuye naho tugeze umwana w'umwigeme aba akwiye gushigikirwa no kwitabwaho mu mpanuro mu buryo no kubakompanya kugira ngo agera hageze kugira ngo leta y'u Burundi iradushigikira natwe ifo kwerekana yuko turi ku kivi turiko turakora 2023 muko mutegura iki kugira abakunda kubakurikirana canke abo mwabafashije bamenya ati ubu mu mwaka wa 2024 cya 2023 bako bategura iki muko mutegura iki mwaka wa 2022 wararangiye 2023 iyo umuntu rero agiye mu wundi mwaka abategura gukora ibindi bintu bishasha turetse no kugira ibintu bishasha hajya kuzana impinduka mu gihugu canke mu kibano ni mpinga iracana ndende bisaba kugumizako ukabandanya ukora gushikaho uzobona yuko ushikiriye ca kintu wifuza ntushuvuga ngo ivyo nakora muri 2020 ndabihagaritse ni nka suite logique mugwa mubandaniza hahandi nyene mukora none ndaguha akarorero nk'utuvuze ati kugabanya inda z'indaro ku mashure ugumizako ugasanga loto ubu igeze aha wevari wa mundi mwaka ukabona igeze aha wabona mundi mwaka ukagabona igeze aha ukavuga ati reka dushimikira guhimiriza umwana w'umwigeme gukura amaboko mu mpuzu akore imigambi y'iterambere umwigeme n'umukenyezi kumuhimiriza gukura amaboko mu mpuzu akore imigambi y'iterambere nuko nimba hari ako yatanguye ugenda kuraba hakagejeje ukaraba ati mbega bigejeje he mbega ariko aravance mbega igituma ariko arasubira inyuma n'ikihe arumva ni ibintu
bigenda bibandanya uko nyene. Noel utubwiye ibintu byinshi bitandukanye abakora kurikira ikiganiro nibaze yuko baza gukuramwo impanuro nyinshi zigiye zitandukanye mbere n'ibindi byinshi bigiye bitandukanye ku masosiyete ariko tugira duhereze ko ku masosiyete agiye atandukanye ubucuti musanzwe mufitanye n'ayandi masosiyete agiye atandukanye ni nk'ubuwe vuze que genre société mwe mufise association yanyu hariho n'ayandi ma association agiye atandukanye hari gusanga hariho kugiranira ubucuti imigenderanire niko twovyitwa bon ku mashirahamwe asanzwe akorera ngaha mu gihugu je naza yuko imigenderanire ni myiza cyane nibaza yuko ntawe urumva imishamirano iri hagati y'abana bariya mu gihe atabihari ivyo cyumvikana yuko imigenderanire ni myiza cyane mugakorana mwumvikana kuko ntawe ushaka kurwana urugamba rumwe ntawe ushaka kurwana urugamba rumwe nimba muri ku rugamba rumwe mwese mushira inguvu hamwe mugakora gushikaho urwo rugamba muzorutsinda barahari dusangiye urwo rugamba kandi nabo nyine bari ku kivi nibaza yuko ibintu bizogenda biravansa neza igikuru ni ugushigikirana no guterana intege ibintu murabona munange musanze mubibona uko umwana w'umwigeme yari ameze kera uko yafatwa sikafatwa uno munsi ubu n'abakomvayeri b'abakobwa muri ville baruzuye nawe nyine urumva yuko batanguye gutahura yuko nawe nyine babishoboye muga kera ubikoze wabona yuko uri umusazi ukoze ibidakorwa cyangwa ururiye ku nzu bavuga ngo umugore mba nuko bavuga ngo yuriye ku nzu akayisakara ngiciva ese ivyo bintu nivyo no nibaza ko atari ivyo nayo mafirmation amwe usanga atariyo umuntu bigenda birahinduka kugira ngo berekane nabo ico bashoboye kandi no kugira iki no kwerekana imico myiza tudatakaje akaranga k'umukobwa w'umurundi akajambo ka nyuma kubadukurikiranye abadukurikiranye twavuze ibintu byinshi cyane abadukurikiranye n'abako baradukurikirana twavuze ibintu byinshi cyane nizere yuko umuntu umwe wese ahari aherereye yashoboye gukuramwo inyishu y'ibibazo yari afise canke yashoboye kubona aho turiko turagana n'ivyo twifuza gukora niyo turiko turaja kugira ngo duteze imbere umukobwa w'umurundikazi no guteza imbere ugwaruka mu kubahimiriza gukura amaboko mu mpuzu bagakora ijambo rya nyuma nuko umujene wese ahari hose umukobwa umuhungu surtout abigeme n'abakenyezi dukura amaboko mu mpuzu dukore neza ko bizogenda neza cyane ndibaza ko bizogenda neza cyane yari NOELLA ni kwa kundi nyene aha rero ndakeneye amakomantere menshi n'ibibazo byinshi bigiye bitandukanye mu makomantere ubutaha nzomugarukana kugira yishure ibibazo bizoba bigiye bitandukanye mu makomantere ni kwa kundi nyene NOELLA tusuye tugushimire cyane ego ndashimiye Linux TV yantumiye kugira ngo shobore kugira ico nterereye muri kino kiganiro cavuga ngo umukenyezi kayangana nkashimira n'abandi bagiye kuzocumbiriza ibyo bazokuramwo ingene bazobishira mu ngiro hama ibindi navyo dukura amaboko mu mpuzu dukura amaboko mu mpuzu dukore yari bitatu Joel kuri kamera yari Ale ushaka kumwitwa mfura nzima canke Ale byose bikaba bimeze neza tukaba tuvuze ati ciao ciao ndakuramutse cyane ndanagusezera cyane puf